Ndabaramukije kandi ndabaha ikaze rero mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru yacu kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Shiramatsiko TV, aho rero ibandanya ibageza ko amakuru batandukanye ariko aravuga ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu muri rusange, maze igaca ibashikirayo ikabashikiriza umwanya kuwundi. Namakuru rero mugeza ko niyo munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV, aho rero kubo baba bamaze gufyonda sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, makuru aca atangura kubashikira umwanya wose agezweko, naho kubakoresha ururimi rw'icongereza aho muba mwamaze gufyonda ahanditse subscribe, maze namwe mwese amakuru akazarabashikira umwanya kuwundi. Kubakoresha rero ururimi rw'igifaransa muba mwamaze gufyonda ngaho hejuru, n'abakoresha icongereza muba mwamaze gufyonda ahanditse share, maze amakuru yacu akabandanya abashikira umwanya wose muyakenereye ko. Reka rero ndababarire ko mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru yacu aho muri n'ibintu hatandukanye, tugira tuze tubabarire zimwe mu ngiyo nkuru amakuru yacu agira yibande ko, maze mu kanya gatonye muce munyakurikira ku buryo bw'idonido. Reka rero amakuru yacu tuyahere ngaha mu Burundi, tubare ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatangaje ko hagowe abatazi ko manda y'igihugu ihera. Ni amajambo yashikirije rero aho yagize ati madame ntaramwigishije gutunganya umushahara wiwe, yarose akazi k'imyaka 4 ca ndamubwira aharure amahera azohembwa muri iyo myaka 4, ace ayasaba ko ingurane, aca akora umugambi. Inyuma y'imyaka 4 yaciye aba umudije yigumira mu vyiwe. Mu nyuma rero bambwira ngo bamuhe akazi, nanje ntireka ndamubaze. Abajije amahera azohembwa yaciye abivamwo, ubu numudije mu vyiwe. Mugabo mwebwe mwama muzi ko muzopfa mufise ibiti. Umunsi muzombwira muti muze ruhuka, nzoca nkinjura kuko ndazi ko manda yanje izohera. Rero havuga ko hagowe batazi ko madamu yoba imanda yoba ihera. Umushinga amateka atunganya amahera, umushinga amateka hatanguye abamabanga yiwe, aca agura ipompe manda, maze manda igahera ataragisakara, agaca atangura gutabaza ngo karambaye ntabara umpe iyindi manda. Jewe rero nguma niga, naragerageje kurondera uburyo bwo kurima itomate ukimbura cane, ca ndima akarima k'imetero 6 kuri 12, ca ntuma abantu ntinzanira akadobo k'imisaba, ca shira muri wa murima. Nimbuye itomato zirenga itoni, ariko ukaja wumva injeniyeri agoronome ngo kw'isoko ibintu birazimvye. Bishikimira amadiplome ntibakora namba. Ivyo bivugwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uwo wa 21/0/2023 mu gikorane kiriko kibera i Gitega, ariko akebura abantu ngo bamenye gukoresha neza amafaranga yabo. Reka rero tubare ko amakuru yacu yari ngaha tugira tuyasubikire, ariko rero ntitwogenda tutabibukije jimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu yariko aribanda ko muri aka kanya. Amakuru yacu rero yariko aribanda mu ngingo nkuru zitandukanye, aho yariko aravugwa mu makuru agovugwa ngaha mu Burundi. Aho rero twabariye ko
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yabariye abaturage ko hagowe abatazomenya neza ko manda zabo zizohera. Yari amakuru rero mwakurikiraga kumubonesha kuri yanyu mukunda cane ya Shiramatsiko TV. Reka tubarere ko amakuru yacu aragasaga, ariko rero ko tutatanguranye amakuru yacu ntitwabura kubibutsa nyene ko ingingo nkuru zarizo twari twibanze ko. Reka rero mbabarire kandi ndabashimire mwese mwadukurikiraga muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu c'Uburundi, abari bari mu ntara zitandukanye nk'intara ya Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'izindi zose zitandukanye ntabashije kudondora zigize igihugu cyacu c'Uburundi. Tutibagiwe n'abadukurikiraga bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ibindi byose bitandukanye. Mubandanya mukurikira amakuru yacu muherereye aho tuvuga nk'abadukurikiraga bari mu bihugu bya Buraya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose ku isi hatandukanye. Reka tubarere ko amakuru yacu ari ahagaruka tuzosubira, gusa sinubura kwibutsa nanone kuboba batari bwibutse gufyonda ngaho hasi yanditse sabone, bace bafyonda ko kubakoresha ururimi rw'igifaransa, maze amakuru yacu aza yarabashikira umwanya kubundi yakenera ko naho bakoresha ururimi rw'icongereza mu fyonda ahanditse subscribe, maze amakuru yacu akaza yarabashikira umwanya kubundi. Kubakoresha igifaransa kandi mu fyonda handitse partage, naho yacongereza mu fyonda handitse share, maze amakuru yacu mukayasangiza n'abandi bose bari ijya nino bakabandanya bayakurikira umwanya kubundi. Reka rero mwese mudahwema gukurikira amakuru yacu umwanya kubundi, tubare ko amakuru yacu aragasaga. Mukomeze mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.